kandi Imana igihe by'ukuri ibonye ko wayizigiye, Imana iragutabara. Haleluya. Ni ntahe nyinshi tumaze kumva, nyinshi cyane z'abantu bakubwira bati nukuri twihebye twihebuye, ariko tugasenga ukajya ubona Imana ikoze igitangaza mu buryo butangaje, nawe utomenya ingene ibikoze. Haleluya. Kubera iki? Kubera washize umutima kuri yo. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe Data ngushima, nje imbere yawe nkuninahaza, ngushimira kuko bukeye nuko bwije utadutererana, uhorana natwe uko bukeye nuko bwije. Mwami Imana, nkagushimira n'aka kanya keza turonkeye kuba imbere yawe. N'ivy'igiciro kinini Mwami Imana kuganira ivyawe. Erega ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe niryo ryaremye ibiriho vyose, ijambo ryawe niryo ryashyizeho imfatiro z'isi. Nico gituma ijambo ryawe Mwami Imana dukwiye kuryizera, tukamenya ko ryahumetswe na Mpwemu Yera. None muvyeyi mwiza, unyemerere n'aka kanya tugiye kuriganira. Mpwemu Yera uzubane natwe kandi uhishurire abantu bose bumvira ijambo. Nzi neza kuzi gusigura gutandukanye, umwe wese umuhe gukura mwiciwe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero bakunzi, ndanezerewe kandi muri aka gatondo ko dusubiye kuronka akanya keza ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi iravuga ngo mbega wewe wubatse he, wubatse kuki? Haleluya. Kuko ngo hari habubatse ku rutare n'abubatse ku mucanga. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice c'indwi, turasoma kuva ku murongo wa 24 dushikane ku murongo wa 27. Ukumva no gukora. Umva aya majambo yanje wese akayashira mu ngiro, asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenyiragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko umushinge wayo wari wubatse ku rutare. Ariko uwumva aya majambo yanje wese ntayashire mu ngiro, asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenyiragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyuka ryayo riba irikomeye. Amen. Urumva Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe, ariko arabaganiriza, arababwira tumva umuntu ashobora by'ukuri guhagarara muri ino si agakomera n'umuntu agira ijambo ry'Imana rigwiriye muri we. Haleluya. Kandi ntarigire muri we gusa, ahubwo akarishira no mu bikorwa. Umuntu yumva amajambo akayumva gutyo gusa, akayumva mugabo ntigera yashira mu bikorwa. Umva ingene yaciye amuvuga ngo asa n'umuntu ngo yagiye agafata inzu ngo akayitaba gahoro gahoro ku musenyi, ahantu nyene ashingamwe ibiti vyiwe canke akaduza amatafari, ariko ata fondation yayihaye. Haleluya. Ngo uwo muntu ngo iyo haje ibihuhusi, urumva abantu bashaka kwibona iyo nzu bakabona isa neza inyuma, yayisize amarangi meza, kandi igitangaza vraiment, yashyize ko amadirisha meza, yayihaye finition y'igitangaza. Haleluya. Uwo yibona ariko ararengana avuga ati ryanzu n'ukuri rubakitse, iri ku bintu vyiza, ariko ntamenye ibanga riri munsi. Rero n'abakristo benshi umuntu arababona bari mu bikorwa, abakristo benshi urababona bararirimba, baraja kuraba abagwayi mu bitaro, baravuga ubutumwa, barakora ibikorwa, kandi by'ukuri kuba muhura kuri ati haleluya, shimwa mwami, ndaguhimbaza mwami, urumva ukabona by'ukuri ko ari umukizwa yuzuye. Haleluya.
ariko Yesu aravuga ati aho uzomenyera by'ukuri uwo mukristo ko by'ukuri ijambo ryanje ryagiye muri we rigashinga imizi uzomubonera mu gihe cy'ibigeragezo. Haleluya, haleluya. Ati uzomubonera hehe? Uzomubonera mu gihe cy'ibigeragezo. Ati yazosa n'iyo nzu rero iyo muntu yubatse iyo nzu, ati iyo isegenya rije iyo nzu amazi agira gute? Acaca munsi kubera nta fondation ifise. Ukadubona ngo ya nzu yasenyutse ngo kandi isenyerana ryayo ngo rikaba ribi gose. Haleluya, haleluya. Ngo ariko ngo umuntu wewe umuntu wewe yafashe ijambo riri muri Bibiliya akarishira mu mutima we hama akakora iki ijambo ry'Imana ribimubwiye. Haleluya. Ati cyo uzomumenyerako. Amukompara n'umuntu ngo yubatse inzu imbere yo kuyiduza akabanza agataba akagira akimba cyane agashiramwe amafondation agashiramwe ivyuma agashiramwe amabuye agashiramwe ibintu bikomeye. Haleluya. Uyo oye ngo naho hoza isegenya rimeze gute? Isegenya rimeze gute? Umuntu rishobora kwibomora iyo nzu kubera iki? Kubera iri ku mushinga ukomeye. Haleluya. N'umukristo rero yari ijambo. N'umukristo yigaburira ijambo uko bukeye nuko bwije. Mwameze nk'uyu muntu yubatse iyo nzu. Haleluya. Urumva naho isegenyiza ntishobora kuyibomora kubera iki? Kuyibera yubatswe n'amabuye, yubatswe n'ivyuma, yubatswe n'ibintu bikomeye. Ariko ubundi yafashe inzu akayiduza ku mucanga akacayishiramwe amatafari y'ivyondo, iyo imvura ije urumva biroroshe kwibomoka. N'umukristo rero adafise ijambo muri we. Haleluya. Adafise ijambo rimuri we kandi atarishira mu bikorwa, nasa n'uyo muntu yubatse inzu ku bintu waririye akarigira ubuzima. Haleluya. Akarigira ubuzima. Asa n'uwo muntu yubatse iyo nzu ku rutare. Haleluya. Uyo muntu nahahura n'ibigeragezo. Haleluya. Ntasa navyo kuko abafise ijambo ahagazeko. Haleluya. Abafise ijambo ahagazeko araja mu cumba c'amasengesho agasenga akavuga ati Mana wavuze ngo naho tuzoca naho tuzoca mu mazi imigezi ntizodutembana, ati naho tuzoca mu muriro tituzosha, n'ibirimi byayo ntibizodufata. Mana ndaguhimbaza kuri kumwe nanje, wavuze ko atamabi yagupfukamye azokwigera kugwa n'isoni. Urumva ukavuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ukumva ko ibyo bintu kumugorotsi wawe tutazomureka ariko uzobana nawe gushika ku mpera ayo n'amasezerano ari mu ijambo ry'Imana. Umugabo we ntiwoshobora kubisengeramo atavyuzi. Haleluya. Ijambo utaririye kandi ngo wongere urigire ubuzima. Haleluya. Bantu b'Imana nukuri ndabarahiye. Turi mu gihe kigoye. Turi mu gihe kigoye. Igihe hari bibazo byinshi, hari bihuhusi byinshi. Biradusaba nk'abana b'Imana kuba mu ijambo. Biradusaba nk'abana b'Imana kugira ubuzima bwacu tukabushira mu ijambo. Haleluya. Kuko iryo niryo rizoturemesha, niryo rizodukomeza, niryo rizotuma nitwahura n'ibihuhusi tudapfa gutemba uko bibonye kose. Haleluya. Udashobora gupfa guhungabana. Urumva udafite ijambo rigwiriye muri wewe biroroshe kugwa. Biroroshe. Uko ntiwoba ushonje ngo ubone ugupropoza ukugaburira n'ukukurihira inzu ngo umwirengagize. Biragoye. Biragoye ngene wobyirengagiza. Urashobora gukora amakosa kubera ibihurimwo, ariko igihe wanywanye n'Imana ijambo rikaba muri wewe. Haleluya. Haleluya. Urasenga ukavuga ngo wewe waravuze ko ari we mwungere wacu, ari we utugaburira, ari we uturinda, ari we tugirira neza. Haleluya. Ugasenga kandi Imana igihe by'ukuri ibonye ko wayizigiye, Imana iragutabara. Haleluya. Ni ntahe nyinshi tumaze kumva, nyinshi cyane z'abantu bakubwira bati nukuri twihebye twihebuye, ariko tugasenga ukaje ubona Imana ikoze igitangaza mu buryo butangaje nawe utomenye ngene bikoze. Haleluya. Kubera iki? Kubera washize umutima kuri iyo, washize umutima kwijambo, wigaburiye ijambo. Haleluya. Ukagira ukwizera. Mugabo ntushobora kugira ukwizera atajambo ufise muri wewe. Haleluya. Haleluya. Nguhumva ayo majambo yanje wese akayashira mu ngiro, wasa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Haleluya. Rero urutare twubaka ko rinde? Urutare twubaka ko ni Kristo.
Haleluya, niwe rutare, niwe twubakako, umwubatseko ntatemba, umwubatseko ntanyiganyizwa n'imiyaga iyo ariyo yose. Haleluya, ahanga amaso we kandi akanywana nawe, yama afise umutima utekanye kuko azi neza ko ari umugabo amupfumbase. Haleluya, ko ari umugabo amuamba, yavuze ngo abanje, haleluya, ngo ndabapfumbase mu kiganza cyane, ngo nta numwe ashobora kubanyaga. Amen. Nukuri numva umuntu wese atanumwe avuyemo mu bamwizeye, evidama abamwizeye, abazi ko ari washoboye. Nukuri nimwe mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizogukomeza, ijambo ry'Imana niryo uzohagarara ko ukatsindisha Satani, kandi n'Imana, haleluya, n'Imana kuko hariho amasezerano Imana yavuze kuri twese, naho yoba atasezerano ufise ku giti cyawe, hariho amasezerano twese dusangiye ari muri Bibiliya. Uyahagarare ko uvuge ngo Mana, uvuga ngo Imana nayo yavuze ngo sinshobora kwivuguruza ku ijambo ryanye navuze, ngo hako hagira ngo ndurunyugutu rumwe ruva ku ijambo jewe nivugiye ubwana, ngo no kwemera isi n'ijoro bigakugwaho. Murumva rero ko Imana itena cyane ku ijambo ryayo. Haleluya, nico cyonyene gishobora gutuma Imana ihaguruka iyo uri kurasengera mu ijambo ryayo. Haleluya, ngo ntiyivuguruza kuco yavuze. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimira kandi ndakuninahaza ko waduhaye ijambo ryawe nyaguhoraho. Reka abana b'Imana tugira inyota yo kurisoma, tugira inyota yo kuri ubuzima, turigenderemo, turongogwe naryo, kuko nta warongowe n'ijambo ngo azimire, nta warongowe n'ijambo ngo atembe, kuko wavuze neza ko uryubakiye ko asa n'uwubatse ku rutare. Ubwo ngo naho isegenya ryoza rikanyiganyiza inzu ngo ntishobora kugwa, ariko mukunzi mwiza ngo uwubatse ku mucanga, uyo haleluya, inzu ihura n'igihusi ikagwa. N'umukristo yatubakiye ku ijambo biroroshe kwagwa, kubigwisha ni byinshi, bibuza amahoro abana b'Imana ni byinshi, ariko ndagushimira mukunzi mwiza ko waduhaye ijambo ryawe riturera kandi rikadukomeza. Ushimwe rero kandi wubahwe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe.